ku mutumba Biruhe kwibarabara ry'igihugu nimero 8 ahazwi nka Tankoma muri komine n'intara ya Gitega niho hatanguriye ugo rugendo rw'amahoro n'umunezero rwo gukeza umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye kwiteka amazimisi ategwa n'amakungu mu kwizigirwa mu bibanza bitandukanye by'uburongozi. Abenegihugu batari bake n'indongozi zitandukanye zatowe mu ntara ya Gitega bari bitavye ivyo birori bafise amashami y'ibiti mu ntoke n'ivyapa biriko inzandiko zo gukeza umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Urwo rugendo rwagana mu gisagara hagati hahavugiwe amajambo ajanye n'umunsi. Muganga Lorien Uwayo arongoye ihuriro ry'ugwaruka ku rwego rw'intara mw'ijambo yashikirije yamenyesheje ko ugwaruka wiyemeje gushigikira umukuru w'igihugu c'u Burundi umugenzi wago mu kwijukira ibikorwa no gukunda igihugu kugira ngo ibendera ry'igihugu ribandanye rihungabana mu makungu. Dukeze rero umuvyeyi w'abarundi umugenzi w'ugwaruka kandi twiyemeza kubandanya kumushigikira no kumushigikiza ibikorwa biboneka tumutera iteka ubwo ntasiba kuzitera. Twijukire gukorera mu makoperative turime tworore duhingure umwimbu dufungure dushore duterere mu iterambere ry'igihugu cacu tugirindure Uburundi igihugu giteye imbere. Dukomeze imibano myiza mu butandukane bwacu twuzuzanye. Twiteho amagara meza twigishanye isuku gufungura neza no kwirinda indwara. Dushigikire imico kama n'indero runtu twijukire kurondera ubumenyi n'ubwenge. Buramatari w'intara ya Gitega Venoma Nirambona nawe mwijambo ryiwe yahamagariye abenegihugu arongoye kumva ko bafise uruhara rwo korohereza umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye mu kumuyoboka kugira ngo amabanga ariko arazezwa ayarangure atantambamyi. Mu gihe ariko ararangura ivyo ajejwe abikoze neza tunezerwa twese nk'abarundi, kandi kugira ngo abishikeko nuko tumushigikira. Ubwa mbere tukamworohereza mu gihugu cacu kugira ngo ntabandanye akoresha ingufu nyinshi, aronke abamushigikira ngaha mu gihugu, aronke n'akanya wo gukurikirana bijya yizewemwo mu makungu. Aha rero mwumve yuko twese tubijejwe. Baca umugani mu Kirundi bati imfizi y'intama itendera nkase. Harya iyo ariko agaragaza ubwizigirwa mu yandi makungu aba ariko aradusaba yuko natwe duca mu makanda yiwe. Tugerageze rero tumwigane. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'umurico w'ingoma w'imigwi ya Gishora na Higiro.